Chuti namwe bagenzi ni kaze ndabahaye ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba amakuru umugere mushikirizwe mu rurimi rw'ikirundi. Kugira umugwi Severe ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi ushobore gukora mu Burundi ngo hari ibintu nyamukuru wari kubanza kwisunga no gusubira mu ngiro bisanzwe biri mu ibwirizwa shingiro imbere yuko utangura gukora. Uyu mwihwezo ni wa Leonce Ngendakumana kubwico icegera ca mukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu amenyesha ko hawubwo ico ciyita Severe kiriko kirakora mu kuzura amagufa atakindi kigamije atari ukwihorana hagati y'abahutu n'abatutsi. Reka tumukurikire. No kumenyesha nkamenyesha n'abandi bashobora kumva ikiganiro nuko ta Severe iraja. Ta Severe iri mu Burundi. Kuko ingene yavutse n'intumbero yari ifise ntibikiriho. Iyo bitakiriho ndi bayitwa umugwi ujeje kurondera gutohoza ukuri ku byabaye. Neka ibihari n'ibindi bintu ata muntu azivyara ivyo. Njyana ivyo kuzura amagufa nyene. Njyana ivyo bihari. Mugabye ntivyitwa Severe. Siko twavyumvikanye. Ano kubwira ko twumvikanye yuko dutegerezwa kurondera ukuri kuri kahise. Ibyagiye biza birashika. Ko twaragiye turagiranya abahutu bakagiriza abatutsi bakagiriza abahutu, imigambi ikagiriza iyindi, intara zikagiriza izindi, ariko tuvuga tutireka dushiraho umugwi ubitohoza tutumvikanye. Ariko uwo mugwi ugakora ata muntu awushize ko igitsura cyangwa gutera igitsure. Ibyo rero byasaba yuko haba hari inzego zemewe na bose. Haba hariho umutekano mu gihugu. Sije kimwe n'ubu inzego zemewe na bose nta mutekano hari. Ubu wewe uwo kubaza ngo ze kuvuga ivyo inkuru nziza no bari kubaronona woje kubivuga atamuhira namwe muri kumwe. Santa bari bagwanye bari hamwe mbona bubahutse bakavuga ati ico kintu cya gatatu ni kibi ubatawuzi iyo bari. Harabapfuye, harabafunzwe, hari nabangajwe. Wewe none uri umunyagihugu ugiye kubivuga wotaha mumbonera kure hari ya ruguru wotaha ukaza kurara muhira ngo navuze yuko nabonye bakora ibibisha abantu bagize kunuku ntibishoboka. Rero twasaba yuko ateza kuba hari umwuka mwiza n'umutekano mu gihugu akaba ari inzego zimeze uko n'abanyagihugu bakaba batekanye bari none abanyagihugu baratekanye ariko bajyana deja hisunzwa moko abahutu n'abatutsi bajyanishwe n'abari ku butegetsi kandi igihe kitakira ikibazo wumva byoshoboka gute. Ubwa kabiri twumvikanye yuko hoja imigwi ibiri kugira dutohoze neza. Umugwi utohoza buhoro buhoro ukuri kahise ha mu gihugu kugira kuzomenyekane kahise k'igihugu kandi kwe neza ndikaba kabahutu ndikaba kabatutsi ndikaba kabatwa. Oya ndikaba kibururi ndikaba kingozi kabe kabarundi. N'umugwi wa kabiri utohoza gutohoza ku byaha by'agahomera bunwa bita byihonyabwoko byo mu ntambara. Ibihari nuko CNDD-FDD igomba kubikoresha mu kwihora. Igomba kuzana ibyo kwihora ukabona yuko nk'ibyo byo kuzura amagufa mwariko muvuga si ibyo kunwanisha abarundi nibyo kubateranya. Ugacura byo bariko barazana ibintu nk'ibya ngenda ndumwe ukibaza uti bigamije iki. Urumva ibyo byose nta nakimwe bigamije. Rero uyo mugwi nturajaho uyo mugwi ni wajaho ibyo byose byamaze gutungana byo niko ndavuga niho tuzogira ico dushitseko gishobora kubaka uburundi abantu bagasubiza hamwe bakaba. Leonce Ngendakumana yaragize ishashikirije no kubijanye inyigisho muri kaminuza y'u Burundi mu gihe leta y'u Burundi iherutse gushiraho itegeko ko umunyeshuri wese agiye kwiga kwideni akazosubiza atanguye akazi. Icegera co mukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu abona ko iyo ngingo ije gufasha abanyeshuri bava mu miryango yifise. Kubwa Leonce Ngendakumana igisata c'indero kirakwiye gusubirwamwo. Dusubire tumukurikire. Ibiri ko biraba mu ndero muri ico gisata c'indero birateye ubwoba, birababaje, birateye agahinda kuko nta kazoza k'igihugu ariko karategurwa iyo habaye ingingo canke intumbero itumugwaruka rutatera imbere mu bwenge. Igihugu naco nyene ntikishobora gutera imbere. Amashuri yadatera imbere yadatuteguwe neza yadatunganijwe neza
igihugu ntigishobora gutera imbere. Ikibazo rero ntitugishire kubiriko biraba ubu byo byako gashafashanyo bakura byo kubura iki cyangwa kiriya n'imfungwa zirimo mu mashure, nibyo nibibazo bikomeye, ariko ikibazo no kugishira ku muzi kuki bimeze uko kuko atanteguro atamigambi yigeze itegekanya kugira ngo ibibazo by'amashuri byitabweho. Icyo twokwita mu Gifaransa planification et programmation scolaire. Ibyo ndiba n'ingene bubaka amashuri, uravye ingene bagiye bazoraka amashuri, uravye ingene ingingo zagiye zifatwa. Hano tanga karorero nk'ingingo ya mbere yafashwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kwara kuvuga ko abanyeshuri baziga kuri gusa, ariko twasanze bamwe bavuga bati ni kwiga kuri gusa ukiga ubusa. Nivyo, kwiga kuri gusa ugataha ukiga ubusa. Twarabajije abarezi, turabaza abarimu, turabaza abavyeyi, twaragize itohoza turi mu namashinga amateka. Nicegeranyo twashitseko mu namashinga amateka baranze ko kije habona kuko karakamaramaza. Harabarimu batubwira bati ntituza kwigisha ni kugira dushobore guhemba kuko tutaje ndibo duhemba. None atabitabo, atamashuri, atabikoresho wokora gute? Ubu rero byarunyutse. Ubu abitwa ngo bajejwe igihugu ubu bibere mu bya politike gusa. Amafaranga makenya aboneka ari muri bya politike nyene gusa, kuja guhenda makungu, guhenda abantu ngo ibintu bigenda neza hakoreshwa amafaranga kugira bayakoreshe ibyo by'amashuri. Hari n'igihe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yigeze kuvuga ati agiye kubaka kaminuza zitatu, agiye kubaka n'andi mashuri yegereye kaminuza y'inziti zitatu. Nta na kimwe kugeza n'ubu nta na kimwe yigeze akora. Urumva ko ni ibintu bapfa kuvuga gusa. Mu ncamake rero twovuga tuti ikibazo c'indero ni kibazo gihambaye cyane kuko kigiye kwica kazoza kugwaruka, kigiye kwica kazoza k'igihugu. Mugabo rero numbe tubivuga uko ntitwovuga yuko ibibazo byabo naho bimeze uko bameze uko batofashwa. Ngo twavuga tuti mbe nk'ubu hamwe hobona ku muntu akavuga ati reka ndabafashe mu myaka 2 ndabahaye maburusa, umuti wobonetse. Cyangwa uvuga ati reka ngaburire abo bana mu mashuri yinga biri umwaka nushaka, umuti wobonetse. Umuti nugaruka kuri ico kibazo kigapata kikagishigwa kw'inguvu nguko tubona bashira. Uyu yari Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru umugambwe Sahwanya Fodeu. Ishiramwe ry'abakenyezi b'abarundikazi Women in Action for Peace ririyamiriza akamo katewe n'abakenyezi b'abarundikazi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ko amakungu yofatira ibihano leta y'Ibujumbura. Dr. Christine Niyonsavye icegera c'urongoye WAP Burundi abona abo bakenyezi bari mu gihugu kibanye c'u Rwanda bashaka gucafuza leta ya Nkurunziza. Iryo shirahamwe ririyemeza ko rizokwama rishigikira intwaro ihari isanzwe iriko igwana n'ikibazo c'ubukene buvuye ku ruzuba rumaze igihe kinini. Tumukurikire. 4 février 2017 un groupe de femmes Itariki zine ndamukiza mu mwaka wa 2017 umugwi ahanini ugizwe n'abakenyezi bari mu gihugu cy'u Rwanda basoye urwandiko rusaba ishiramwe mpuzamakungu gufata ibihano mu by'ubutunzi n'ivyerekeye agateka kazina muntu bitagenda neza, naho ubutunzi bwabo busanzwe butifashe neza butegwa no kubura imvura igihe kinini mu ntara zimwe z'igihugu. Kuri ivyo vyose bishika mu ntara zose zikanaturira, WAP Burundi n'ishirahamwe rifise intumbero yo gufata ingingo kugira ritsimbataza amahoro kandi rikurikirana ku nyungu mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro no gukurikirana ibiba vyose vyerekeye politike mu gihugu no mu karere eka no mu makungu. Nishobora kwihoza urwandiko rutyoza abakenyezi bose ahanini b'abarundi bitanga gose kugira babungabunga amahoro no guteza imbere ubutunzi n'imibano mu Burundi. WAP Burundi irateye ivyatsi izo nyandiko zisubiza inyuma intambwe z'ibiganiro biri mu nzira no gusubiza inyuma intambwe zo gutaha mu gihugu ku bushake bw'impunzi byabaye ndanse biciye kubiri n'ihonyabwoko. Va à l'encontre de rhétorique de génocide tant vendue. Ariko ku ruhande rw'umuhari w'abakenyezi n'abakobwa bagwanira amahoro n'umutekano, Marie-Louise Baricako arongoye avuga ko ivyo babivuga kubera ivyiyumviro vyabo bijanye n'ivyiyumviro vya politike. Avuga kandi ko ivyo babikora babizi ko atari vyo, ariko gusa babura umutima wo kwigobotora intwaro ya Nkurunziza bagahitamwo kuvuga amajambo yo kuryohera intwaro. Tumukurikire. Niyo ngorane Burundi bufise. Ubiravye neza abategetsi b'u Burundi muri uwo mwanya
ikintu kibaranga ni uguhakana ko atangorane iriho mu Burundi, ariko ko ingorane ziriho mu Burundi uyu munsi sagashesheshwa rumuri ntibikeneye kurinda kuraba gose kurondera gose kugira ngo bibone hariho ingorane. Iyo rabo bakenyezi badashoboye kwemera ko hariho ingorane, bafise ubwoba, bagomba kubaho batoye ico, si ukuvuga ngo ntitwumvikana, turabizi nabo nyene barabizi ko tubizi ko ivyo ariko baravuga atari ivyo, mugabo ntibiduca intege kandi ntibidutera umutima mubi. Turabizi neza igituma ntibashoboye kurinda ngo bahagararire ukuri, mugabo ntaco tuzotiba duronka aho duhurira. Ubu turabarindira, twe turakora ibintu uko dushaka kubikora, uko tubona bikwiye, igihugu tukivugire, hama nabo ngira ngo hariho umunsi tuzohuza tugatabara Burundi twese. Mu Barundi bahunze igihugu, bamwe muri bo bahunze bamaze kugirirwa inabi na bamwe mu bapolisi, abo bakozi biperereza hamwe n'ugwaruka rwa CNDD FDD imbonerakure. Ivyo nivyashikirijwe n'umwe mu bakenyezi bahunze, akanavuga ingorane yagize igihe yari yashitse aho yahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihe yari yamaze gukomeretswa kwibere yashitseyo ryamaze kumera nabi gushikaho abaganga bafata ingingo yo kurica. Tumukurikire. Iyo kamyonete n'uruzitiro tuvugana n'abandi badamu, iyo kamyonete baca baturashe jewe nirukira mu mufurege, aha ndafite ibikomere n'ungaha cane nari mfite n'akavyimba gatoya mw'ibere candanicira kuriya bodere ya kanevo. Abo badamu barabarasa kubera baca baryama hasi, nanjye guterura cako ngaha cyajana ku baganga bambonye araraba ico kintu ngaha, kandi baravura baririka. Baca araza amuganga anyeretse ngo yo ibyo ntabyo dushobora, Inyamata mukeye guca bamatransfert diligence. Muganga abonye ico kintu ingene cabaye cirabura, caravuga ngo iryo bere n'ukurica akaba ari kuri no nkuru dusoreje ko amakuru yacu. Murakoze cyane ko namwadukurikiye, naho ubutaha.